Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro ubutunzi n'imibano mutegurirwa n'ibiro vy'icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Ikiganiro c'uno munsi gishimikiye ku nyungu n'uburusho abadandaza basanzwe binjiza ibidandazwa vyabo bogira mu gihe bokwijukira gucisha ivyo bidandazwa mu nzira yo mu mazi. Turaheza twerekane n'inyungu abanyagihugu hamwe na leta bokuramwo mu gihe abo badandaza bokwijukira ku bwinshi gukoresha umuhora wo mu kiyaga ca Tanganyika. Ikivuko ca Bujumbura ngo gifise ubushobozi bwo kwakira ibidandazwa bingana n'amatoni 500 ku mwaka, ariko ngo nta na rimwe kirashikana ibice 50 vy'ico gitigiri, bigatuma leta ihahombera cane. Iki kivuko rero gifise kapasite d'accueil y'amatoni 500 ku mwaka, ariko no kumenyesha ko ayo matoni atana rimwe turayashikira, sinatwebwe gusa nabo twasubiriye ntabe bigeze bashikira. Byinshi bimaze kuba twasubiriye baragize gushikana itoni 220 hafi na 40 gusa, ariko no bamenyesha ko naho twoshikana izo itoni 500 uburyo bwo kuvyakira burakwiriye. Uravye imashini zihari, uravye amantropo ahari yo kubishiramwo, byose birakwiriye kugira ngo dushobore kuvyakira mu mwaka. N'abakozi turafise bakwiriye, abakozi bapakurura, ndetse imbere yuko haba umugumuko yo mu 2015 twarakora kugeza saa 2 mu nyuma kubera ibibazo by'umutekano, tusubira ku masaha asanzwe yo kugera saa 11:30. Naho ubu turiko turaba ingene twosubira gukora kugera saa 2 y'ijoro. Iyo bikenewe turonse ibidandazwa vyinshi, n'ubu turakora kuwa gatandatu no kuwa mbere haraho bishika tukashobora gutunganiriza babisavye iyo bafise ibidandazwa vyihuta. N'abakozi bikenewe turongeza ko abo duhemba ku munsi, abajurnali bajya bapakurura turongeza ko kugira bashobore gufasha kugira ngo abakiriya bashobore kunyarutsa ibidandazwa vyabo babishikirize mu mangazini yabo. Abadandaza batari bake baracisha ibidandazwa vyabo ku kivuko ca Bujumbura, kandi ngo barashima uburyo ibidandazwa vyabo bibashikira binyarutse mu mutekano kandi batazimbye ku mafaranga yo kuvyunguruza. Ibikoresho dukoresha ico bita muri rw'igifaransa matière première, ibikoresho bifasha mu guhingura isima. Ivyo bikoresho nko muvuze byitwa clinker. Ni clinker iza ivuye mu gihugu ca Zambia, plus précisément kuri Pulungu Port. Izivuye muri Zambia igaca ku kivuko, imaze gushika hano icigenda yerekeza kuri usine ya Cibitoke kwihinguriro giyo shira hamwe riri mu ntara ya Cibitoke. Hano twarahisemo neza ku kivuko, taravuga icitwa rentabilité efficacité, birabangutse. Akarorero nk'iyo ubwato bugiye kugira buzogaruke bifata imisi mike, hafi 2 wa gatatu bikaba bishitse, birabanguka, nta nzitizi nyinshi zihaba, kandi biza bimeze neza, bigashika bimeze neza mu mwanya muto, no kubiciro yego bimeze neza. Ikintu cerekeye umwanya nico twise mu gifaransa l'efficacité et la rentabilité en termes y'ivyo bintu tuvuze. Ni igikoresho ciza gucisha ngaho rudandazwa, ni ibintu vyiza cyane, turabishima mwishira hamwe ryacu. Aha muri Musumba Style dukora ibidandazwa vyitwa amabati, amatube, n'imisumari, nawe n'ivyo bita amaprofile bakoresha mu gukora amadirisha n'imiryango. Byose turabikora ngaha, tugakoresha matière première iva mu Afrique du Sud, mu Bushinwa no mu Buhindi, meka n'indi mihingo bivanye ku giciro cagabanutse twashoboye kuronka. Ahanini twacaguye iyo nzira y'indarayi kubera duharuye ibiharuro twasanze twunguka ibice 40% kuri transport, kuko usanga tuzana
nk'ivy'ikamyo izana ari imwe ugasanga birashobora guca bituzimba ako tuzanye ku bwato bo tushobora kuzana ibyozanye amakamyo ashika 40 usanga ibiciro dushoboye kudandaza ku giciro ciza ku bene gihugu ngaha muri ku baguzi basanzwe bagura amabati n'amatube. Ubwoko bw'ibidandazwa twakira hano ni bwinshi kuko nko mu mwaka turashobora kuronka nk'abakiriya barenga nk'igihumbi n'amajana 500, haraho mbere ushobora gusanga bashika nk'ibihumbi 2,000, ariko sinabavuga bose, ndaza kuvuga abo umuntu abona banini nyene yibuka bakunda guca hano, cyane cyane nk'abakunda kuzana ibidandazwa ivyo bikunda kuza ari vyinshi nk'isima, nk'isukari, nk'ibigori, nka clinker n'ivyuma. Nk'ivyo urumva bahari babizana kwa ari vyinshi. Abakiriya bakunda gucisha ibintu byabo nga hari vyinshi ni nka brasserie ku isukari, ni nka buseko kuri clinker n'ivyo bakora mu isima nyene. Ibigori bari abatari bake bakunda kubizana, n'ivyuma hariho Musumba Steel Company n'abandi benshi bakunda guca ngaha baze kumbabarira kubona ntabibutse kubavuga. Aho ibidandazwa biza biciye rero nk'isima ikunda kuza ivuye muri Zambia, iyo clinker nayo nyene iza ivuye muri Zambia, n'isukari ikunda kuza nayo nyene ivuye muri Zambia, n'ivyuma hari biva muri Zambia biza bivuye muri Zambia. Ariko ubu hariho ivyuma bitanguye kuza bivuye Dar es Salaam bigaca ikigoma. Aho nyene Dar es Salaam biciye ikigoma haraza ingano zizanywe n'iyi kompanyi ntuza Azam ikora ifarini. Ubu mbere itanguye no kwishora muri Kongo iyo farini, nibaza ko ari ikintu gishasha kandi ciza kizoshigikira ubutunzi bw'igihugu mu bijanye n'amantuze n'amafaranga y'agaciro. Nkuko twavuze ko bifata umwanya utarengeje umwanya ugereranya ukwiye wo kubishikana hano, mbese no mu gupakurura naho biravana n'ubwato ngene bungana, ko murabona ubwato bwose ntibungana, ariko uko bimeze kose by'ukuri turashimisha, hamwe rirashima kuko uko imisi yo bimeze neza, nubwo hagenda haraboneka utunutu, ariko turashima ntitwidodomba kuko hamwe n'ubuyobozi administration ya port turakorana neza n'amavantage atandukanye ku buryo bimeze neza, turashima vy'ukuri. Mu kigo kijejwe gutoza amakori hamwe no mu buyobozi bukuru bujejwe gutunganya ikivuko ca Bujumbura baremeza nabo nyene ko mu gihe abadandaza bo kwijukira gucisha ibidandazwa vyabo mu mazi ngo vyobungukira kandi na leta ikahungukira cane. Ngo ibidandazwa bije ku bwinshi mu mwanya muto kandi ku giciro kitavuna bituma abanyagihugu babigura ku bwinshi bigahera n'ingoga, hama abadandaza bagasubira kurangura kenshi, maze leta ikinjiza amatagisi n'amakori menshi. Mbere ngo na wa muhora bita Corridor Central uva Dar es Salaam ushika Ikigoma n'Indarayi ubu urakora. Hamwe abadandaza bo kwijukira cisha ibidandazwa vyabo ku kivuko ca Bujumbura baciye mu kiyaga Tanganyika vyogira akarusho kanini cane, kubera ndabona iyo nzira yo kuva Dar es Salaam gushika i Bujumbura bitangura kuva Dar es Salaam gushika Kigoma bije nico twita voie ferrée, hanyuma vyashika Ikigoma gushika i Bujumbura bigaca mu kiyaga Tanganyika. Ndabona iyo nzira yofasha kugira za magendo zigabanuke. Mu gihe rero magendo igabanutse ariyo twita fraude, ama recette abatagisi n'amakori biraheza bikiyongera. Akandi karusho mbona nuko iyo nzira ituma haza ibidandazwa byinshi icarimwe. Mu gihe rero haje byinshi icarimwe, igiciro cha transport cyo twita kuda transport mu gifaransa kiraheza kikagabanuka. Mu gihe rero ico giciro cha transport kigabanutse
no kuvuga n'igiciro c'ibidandazwa nyezina kiraheza kigagabanuka bigashika ku isoko biri ku giciro giciririye hamwe umwene gihugu ashobora kubigura ku giciro kitamuvuna. Iyo igiciro rero kitavunye ku isoko turaheza tukagura turi benshi. Mu gihe tuguze turi benshi umudandaza nawe araheza ivyo bidandazwa vyiwe bikagurwa n'ingoga na n'ingoga ugaca usanga asubiye kurangura atarindiriye umwanya munini. Iyo asubiye kurangura rero atarindiriye umwanya munini urumva ko aheza kazana kenshi. Uko azana kenshi niko ariho amakori kenshi, niho rero usanga igihugu cungutse na twebwe ikigobe dukoze neza mu gutoza amakori menshi cyane. Ugaca usanga igihugu kirahungukiye n'umwene gihugu arahungukira kubera acagura ku giciro kitamuvuna, n'umudandaza akahungukira kuko aheza akadandaza byinshi akarangura kenshi. Ikivuko ca Bujumbura cabayeho kuva mu gihe c'ubukoroni bw'Abadagi, kikaba cari giherereye aho bita kuri Cercle Nautique. Ariko uko imyaka yagiye ihera, leta y'u Burundi yagiye igiteza imbere, mbere icimurira mu kibanza kirimwo ubu. Kuri ico kivuko hakorera ibisata bitandukanye, harimwo igisata ca leta kijejwe gutunganya uruja n'uruza mu mazi hamwe no kurondera iterambere ry'ibivuko, hamwe no kuraba ingene Uburundi bworonka amabarabara y'indarayi. Ico gisata citwa Autorité Maritime, Portuaire et Ferroviaire. Harakorera isosiyete yigenga Global Port Service Burundi ijejwe gutunganya ibikorwa ku kivuko ca Bujumbura. Harakorera n'igisata ca leta kijejwe gutoza amakori OBR, abajejwe gufasha abafise ibidandazwa bita abadeclarant, hamwe n'abasirikare n'abapolisi bajejwe gucunga umutekano w'igihugu mu mazi, abo bita abamarine. Ico kivuko ca Bujumbura kikaba gikorana n'ibindi bivuko biri ku kiyaga Tanganyika vy'ibindi bihugu duhana imbibe nka Mpurungu muri Zambia, Kigoma muri Tanzania, Kalemi muri Kongo na Kalundu Ibuvira muri Kongo. Leta irafise imigambi myinshi yo gusanura iki kivuko ca Bujumbura. Hano babwira hariho abafasha leta mu kuyiha uburyo mu gutanga amafaranga yo gukora imigambi leta iba yatunganije. Hariho nk'abayapani baramaze gukora icikwa cyo guteza imbere iki kivuko ca Bujumbura, tukaba twaramaze kumvikana ibikorwa bizokorwa hano. Hano banza kubabwira yuko ari ibikorwa byari gutangura mu mwaka wa 2015, mugabo kubera imigumuko yabaye ibyo bikorwa byaciye bihagarara. Ariko mu nyuma twaragize ibiganiro n'abaserukira Japon mw'ishyirahamwe ryabo ryitwa JICA rijejwe iterambere. Twarahejeje turumvikana yuko bogaruka turabereka mu Burundi ko umutekano ari wose, baraza baratembera igihugu ntara, baratembera gushikaho bafata ingingo yuko bashobora kugaruka gukorera mu Burundi. Twarahejeje turumvikana rero yuko uno mwaka wa 2019 hagati kuvuga mu kwindwi ibikorwa bizotangura. Ivyo bikorwa navyo biri mu migwi ine. Hariho umugwi wa mbere wo kuzoshobora gupakurura ivyondo n'imisenyi byapakiranye aho amato ashikira, aho bita muri base portuaire, kuvuga yuko basogira dragage mu Gifaransa. Ica kabiri hariho umuserege munini nya cyane usanana mu Buyenzi, gaca wisukira aho amato ashikira, kazana ivyondo imicanga yose ku buryo amazi agenda aragabanuka, kandi amazi agabanutse rero nibibi cyane kuko amato bica byanga ko yinjira. Kuvuga ko ico giserege bazogihindukiza bakijane cisuke kure y'iki kivuko kuburyo kitasubira gutera ingorane. Bya gatatu bazokora, bazotwubakira ikibanza kinini yinya amakonteneri azoza arashikiramo, ico bita terminal container.
bazoheza batubakire rero n'ahantu amato tuzoza turayakorera, kubaka amato no kuyakora igihe yapfuye, cyo mu gifaransa bita chantier naval. Iyo ni migambi komakomeye tubona yuko igihe yokorwa kivuko ca Bujumbura kizoba gifise byangombwa bikwiye kugira ngo cakire ibidandazwa bishoboka bivuye mu bindi bihugu. Ivyo bidandazwa bishobora kuba ari biciye ngaha bibandanya mu bindi bihugu bidukikije, aha mu seruko bwa Kongo, ivyoja hariya mu burengero bwa Tanzania naho nirashobora guca ngaha no mu bindi bihugu ku buryo babitoye ngaha iwacu bokunguka nabone. Natwe rero ibidandazwa bishoboye guca ngaha bikaza ngaha biciye mu mazi, byabanje guca kwibarabara ry'indarayi riva i Dar es Salaam rigashika Kigoma, bigaca biza mu mazi ya Tanganyika. Turabona neza ko igiciro cyo gabanuka c'ibidandazwa. Yindi migambi ihari dufise ni mugambi wo kuzosubiramo nyene iki kivuko ku bindi bice, aho jika itazoba yakoze. Ni mugambi tuzofashwa ni banki ya Afrika ijejwe iterambere, hazoba harimo gusubiramo ahantu ingenzi zinjirira ziba zije n'amazi, abantu babaje n'amato aho binjirira bita quai passager. Hazoba harimo gusubiramo aho igitoro kizoca, iyo bita quai pétrolier. Hazoba harimo no kubakira abamarine, harimo no kuduha amato yo gushobora gukontorora umutekano mu kiyaga ca Tanganyika. Hazoba harimo imashini bibiri biterura imizigo, biterura amakonteneri, ivyo bita les grues pneumatiques. Nivyo bikuru bikuru iyo banki izofasha iki kivuko ca Bujumbura. Aha nabwiye cerekeye quai pétrolier, igitoro ngaha kirashobora kuva ngaha, hari igitoro gica ngaha kikagenda i Kongo, abakongomani baba baranguye bagikuye mu yandi makungu kigaca ngaha, kigaca kigenda n'ubwato kikaja mu maporo y'i Kongo. Natwebwe rero nta kibuza yuko twoshobora kuzana igitoro kigaca mu mazi giciye ku ndarayi kuva Dar es Salaam kigashika Kigoma, tugaca tugitora n'amato. Byo turibaza yuko igitoro cokoroka ibeyi n'ingorane zikagabanuka ziri muri ico gisata. Abandi bafasha dufise muri iki gisata ni banki y'isi yose. Banki y'isi yose nayone ari ivyigiye kuzodufasha, turiko turumvikana ivyerekeye umutekano mu iki kiyaga, ivyerekeye kuraba kwa mato ariko aragenda mu mutekano, cyo bita sécurisation de la navigation. Hari ibikoresho bimwe rero bazoheza bakaturonsa, hamwe no kwigisha abazokoresha ivyo bikoresho. Hazoba harimo no kuturonsa amafaranga ashika miliyaridi 2 z'amadolari y'abanyamerika kugira ngo leta icija hamwe n'abagwizatunga bandi dushobore gukora amato abiri manini. Leta izo birose mu mahera nayo ishiremo mu mutahe kugira ngo ayo mato ashobore kubaho. Tuko turumvikana rero niyo banki yuko yodufasha no gushinga ishuri ryo kwigisha abakozi bo mu iki gisata. Hazoba hariho no gusubiramo aya mabarabara y'ikaburimbo yinjira ku kivuko, ku buryo ashobora uruja n'uruza rw'amakamyo aza gutora ibidandazwa hano mu kivuko ace ku mabarabara akomeye kandi meza. Ko mutereje akajisha hirya impande y'ikivuko murabona ko hari amabarabara yaheze yuzuyemo ibinogo, hari n'ayafuditse modoka zigicamo akabarabara bita Kanzigiri. Leta kandi irahumuriza abadandaza bahura n'ingorane zo kubura ivyo batekeramwo ibidandazwa vyabo bita wagon, ngo ico kibazo kigiye kuva mu nzira vuba cane, kandi n'imigenderanire hagati y'ikivuko ca Bujumbura n'ibindi bivuko bikorana ngo ndi myiza. Imigenderanire ni myiza cyane kuko amashira hamwe ya leta muri ibi bihugu abajejwe gutunganya uruja n'uruza rw'amato turakorana neza. Hari n'ishirahamwe duhuriramo tuko turaraba ko ryotera imbere. Kuva umuhora w'ibarabara ry'indarayi kuva i Dar es Salaam gushika Kigoma
usubiwemwo twagiye tuvugana n'abajejwe ibivuko muri Tanzania baratwemereye yuko bagiye kongereza ibyo bita amawago kugira ngo abadandaza b'abarundi ntibabure amawago bashiramo ibidandaza kugira bashikane Kigoma kandi ibiganiro turimo biriko biratera imbere twibaza neza yuko vuba bazoheza bakaturonsa amawago akwiye abarundi bagaheza bakaronka ibyo bashiramo ibidandazwa. Abamaze kubona akarusho kadasanzwe ko gucisha ibidandazwa ku kivuko ca Bujumbura barangiza batera kamo abandi badandaza ngo bijukire umuhora wo mu mazi. Kubajejwe gutunganya ibikorwa vyo ku kivuko nabo basabwa kugwiza ibikorwa vyo kumenyekanisha iyo nzira na cane cane kubu vyoroshe kuvana ibidandazwa i Dar es Salaam bija i Kigoma kuko inzira y'indarayi yari imaze imyaka irenga 10 idakora ubikora ukuri kwamye. Quartier ya Afrika mu karere ka EAC twebwe ibidandazwa byacu byinshi biza bivuye Dar es Salaam. Ichiki Dar es Salaam bica bifata ibarabara birazana muri Tanzania bigaca bishikira Ikobero kwibarabara hano Ikobero gaca biza mu gihugu. Irije rero biciye mu ibarabara bidaciye mu ibarabara Dar es Salaam bikaza ku nzira y'indarayi Dar es Salaam Dodoma, Tabora, Kigoma, kuri Tanganyika, gace biduga mu bwato, hakurya y'ikivuko ca Bujumbura. Izo ni inzira zibiza kuri Zero Centrale. Hariho iyindi nzira ikuramo ibidandazwa, inzira yo mu bumanuko, Corridor Sud, ica ku kivuko ca Mpurungu muri Zambia. Hariho ibarabara riva Impurungu rigashika ku nzira y'indarayi irivuye Dar es Salaam ija i Lusaka bayita Tazara. Iyo ndarayi yo mbere irakora cyane kurusha n'iwacu kuko niyo igihugu cya Zambia gikoresha n'ubumanuko bw'igihugu ca Kongo. Muri Lubumbashi bose bakoresha iyo nzira ya Tazara. Amariyo ibidandazwa bivuye muri Zambia Lusaka biraza ku nzira y'indarayi bigacifata amakamyo bigeze ahantu bita Kasama. Niho nakubwiye ni isima yica ibyo muri Zambia, niho nakubwiye ni na klinkeri ya Museko yica n'ibindi byinshi ibigori bigaca biza mu bwato gushika Bujumbura. Abadandaza kumbure nabo biravana na politique d'entreprise ngene babitegura ariko nabo bivanye nuko twebwe dushima mwishira hamwe ryacu nabe twobahimiririza kumbure boshobora kwegera ubuyobozi canke ababijeje bakabaza ngene bigenda nkuko natwe twakiriwe neza nabo babajije bobaha umuco kukungene bakora bakagerageza bagatanga ivyabo bakaronka ama directive y'ingene ibintu bimeze nabo nibaza bazoshima kuko twe turashima tuguwe neza. Yego no kwankuraje abandi ba importateur bacisha idandazwa Dar es Salaam gukoresha yo Corridor Central ko harimwo akarusho kanini kuko ibice 40% kuri transport akarusho kanini gose aho bica usanga ikidandazwa igiciro kica kigabanuka hamwe umurundi wese agishikira atarinze kuvunika. Imbere yo gutanga intererano nagira amenyesha yuko ikigo OBR twebwe nta burenganzira bwo gushira inguvu ku badandaza ngo bakoreshe umuhora uyu cankuriya. Mugabo intererano notanga nuko nobwira abadandaza yuko uwo muhora wo gukura ibidandazwa bavuye Dar es Salaam bagaca Kigoma hanyuma Kigoma Bujumbura baciye mu kiyaga Tanganyika no muhora uzimbutse. Rero umudandaza twagira tumenyesha ko uwo muhora ubuye ukora barashobora nawe nyene kuwukoresha. Hanyuma iciyumviro naco noterera ku barongoye ikivuko ca Bujumbura nuko boraba bakoresha abakozi babo bagategura kumenyesha abadandaza ivyo bakora imigambi
imigambi bafitiye ikiyaga ca Tanganyika ingene ubu bagiteje imbere uko basigaye bafise ibikoresho bibatuma babatunganiriza neza hanyuma bagaheza bakabigisha bakanabamenyesha iyo migambi yabo cyo twita sensibilisation bakabasensibiliza abadandaza kugira bijukire gukoresha uyo muhora. Ikindi naco nibaza ko baba bafise services za marketing zoheza zigakora publicité ya Global Port hanyuma umudandaza agaheza agahitamwo ahabona akura akarusho. Ni kuri izo ntererano turangirije ko ikiganiro cuno munsi naho utaha.